Impejeje kwibabwira yuko ibikorwa bisaba inguvu nyinshi nko kurima arivyo bikoreshwa abana b'abarundi bagiye kurondera ubuzi mu gihugu ca Tanzania. Bamwe mu baheruka kwirukanwa muri ico gihugu bakakigwa n'ikigo citaho agateka k'abana Fondation Stam gikorera muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba, bamenyesha ko bajanwa no gukorera mu turere tubujijwe ahari nk'amashamba cimeza arangwamwo ibikoko. N'inkuru tubaza Omehando wayo. Twararima batanora n'imyumbati babakubise gose mu masaha y'ijoro mu mwijima nkako munyene bajabutswe urubibi Burundi buhana na Tanzania, niko abo bana binjizwa mu turere baranguriramwe imirimo igizwe hanini no kurima. Ibikorwa uyu mwana avuga ko bibavuna. Bashikiye ku mubosi mu kijiji c'Igitagata aca adutwara mu saa sita y'ijoro ngo kugira ntibadufate. Abapolisi wagiye n'amaguru, twashitse amaguru yavyimvye hari mu kumunani catubwira ngaha no kwinjira ngo mw'iporo rikuze imvugwe ngo niho hari amahera, acara twinjiza mw'ijoro rero. Ibikorwa twakora vyaraturuhisha gose, uhagenda mw'ijoro ntumenya iyo waciye, ugwaye umubosi akuzanira ibinini ukamira, naho woba ugwaye indi ngwara urumva wopfa no gupfa. Mu kibira gikingiwe ca Mvugwe kiri nko ku birometero vya Baba canke birenga gato 150 uvuye ku mutumba wa Nkaramanyenye komine Kayogoro ukinjirira mu kigwati bita Majengo hafi yahitwa Kigadye mu gihugu ca Tanzania. Nico benshi muri abo bana bafatigwamwo. Ikibira kiri buryo ufashe rya district Kabondo uvuye mu yitwa Kasulu urenganye ikigwati bita Nyamidaho, harinzwe n'abajejwe gucungera iryo shamba bita Bagemu. Ico kibira kirangwamwo amasoko make y'amazi, abakirimamwo benshi muri bo mbere usanga ari abakozi basanzwe bababwiye ibe kuko bitemewe n'amategeko, bahurira kw'iriba rimwe ari naho abo bacungera ico kibira babategerera kugira babafate nk'uko vyashikiye uyu mwana. Hari nka saa 10 z'umugoroba turi batatu tugiye kuvoma, turagenda nyene buke buke tugenda toreraguza. Nabo bari mw'ishamba nyene bahuye n'ubupira bambaye amapantaro nyene yabo ningo binyegeje mu biti, tugira tubashikemwe nyene tubona baravundurutse batwirukako. Abahungu babiri twari kumwe baciye batera biruka handi, nanje ca niruka hiwanje, bose baca banzako riruka ahantu ku gasozi bafise n'imbwa. Imbwa rero yangumye inyuma ntiyanja, mbona nyene ngo nabasize ca ninyegeza ahantu yambwa ciguma ihuga, ca mbona banjeho bankubita amakofe yo mu jisho, haca haraza afande nyene wabo ngo dogome kimbiya, aho nyene aca sokorora imbugita ngo ndagukureko ingugishato c'umusikirenge, ca mvuga numbabarire. Aho nyene aca hura y'akabezi mu mufuko, aca araza andoda ngaha mw'ivi no mwijisho ry'ikirenge no ngaha mu nkokora n'inkoni nyinshi, aca mbwira subira wiruke rero no guhagarara atavyo shobora. Yongera koko muri ayo mabi bakoregwa hatabura n'abapfa. Baca bafata imihini y'isuka baradukubita mu migongo, barakubita bakubaza dogo vuga ngo Tanzania hararyoshe, ngo Tanzania hararyoshe, vuga sinzohaheba. Abagemu hariho wabishe umwe yarabagwanije bako baramufata, baca bamukubita ububezi bwo ngaha ku mutima aca arapfa. David Ndengeje umuyobozi w'igisata kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya Makamba yibaza ko abo bana bakoregwa ayo mabi kubwo kutitwaza impapuro z'inzira. Abo bana rero benshi bagenda abo gihugu ca Tanzania bagenda baca mu Kinywabi, baciye mu Kinywabi rero nuvuga ko atampapuro zibaranga bafita ziberekana muri Tanzania. Ico gituma hariya anye barenze basaka mu mihana yo muri Tanzania bagasanga abo bana basanzwe bariyo batafise impapuro zibaranga, ico gituma baca babirukako bakaca baza mbere n'udufaranga baje bakoreye bakaca baza bakoboka atadufaranga baje bazanye. Twipfuje kumenya uko intwaro z'uturere duhana imbibe hagati y'u Burundi na Tanzania zikorana kugira zigwanye ayo mabakorerwa abana. Simon Pierre Nyabenda aramutse wa komine Kayogoro asigura ko ayo mabakorwa n'abagizi ba nabi. Ayo mabakorerwa abo bana si intwaro ibigira na abagizi ba nabi nkumbure babahuye mu nzira. Ico duhimiriza gusa nk'ikubaciye ubwenge turabasaba yuko iyo bagombye ku Tanzania bo twari vyangombwa bagaca mu nzira zizwi.
kuko abana bo ntitubakundira ko babajayo kuko ngo twotera abo bantu sakandi nuko burya ni igihugu utavukamwo burya nta mutekano ukwiye ukibayemwo naho wokunguka cyangwa ukaronka amahera menshi uri mu gihugu atari ikiwawe nta bwisanzure ufita nibagume mu rugo barondere. Iyo abana badashikana imyaka 18 bafashwe aho mu gihugu ca Tanzania kenshi igihano bahabwa no kwirukanwa muri ico gihugu, ariko abarenze iyo myaka bo bacirirwa igihano cyo gufungwa nk'uko vyemezwa n'abo bana.